ubwo buneka gatego gatoya ariko urumva ndiko byo. Inshuti bakunzi mudukurikirana kuri Argos TV mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho mudukurikirana muherereye niko hatunga Imana ngiye kubashikiriza ca kiganiro canyu ku ZIKO muti none uno munsi uza kutuyagira kuki kuva kera narindi iyo himirije gushingwa umuryango umusore yarabwira umuvyeyi wiwe ati naragomwe inkumi kwanaka hanyuma rero mu migigwa yakurikirana kugira ngo urugo rutebe rushingwe harabamo umugigwa wo gutanga impano. No munsi rero tugiye kuvugana kuri uwo mugigwa wo gutanga impano. Abenshi bariko baravuga uno munsi usanga bakubwira bati umugigwa wo gutanga impano uragiye urahindagurika bivanye n'ibihe igihugu kiba cagiye kiracamo canke iterambere ry'igihugu. Uno munsi rero hariho bamwe bashinga urugo ariko ugasanga bavuga bati impano iraba intambara. Rero kino kibazo nico tugiye guhagarara ko uno munsi aho tugiye kuvugana tuti mbega impano yobera intambamyi abantu bipfuza kubakana. Ngico ikibazo tugiye guhagarara ko muri kino kiganiro. Hanyuma nkuko mubibona sinza gutamba nirorera muri kino kiganiro. Ndi kumwe n'abatumiye babiri bagiye kudufasha gutanga intererano muri kino kiganiro. Reka ndabahe kaze ngaha muri Argos TV hanyuma tuje tuduga ku ijambo. Ngaha ndi kumwe n'umusore yitwa Ntakarutsimana Merance tumusabe abaramutse. Amahoro. Mumeze neza? Turashima. Karibu mu kiganiro cacu. Sasa. Aha yubafu ndi kumwe n'umudame niyo mungere Belge. Mwaramutse Belge. Amahoro cyane. Mumeze neza? Ndakomeye. Kaze mu kiganiro cacu. Murakoze cyane. Yego hanyuma rero tutarandiriye tuduge ku ijambo Merance. Iyo tuvuze inkwano witahura gute? Mu Kirundi iyo tuvuze inkwano wa mbere yavuze ngo uticanye na se ico se kuri se tavuze. Rero twebwe twumva yuko inkwano ari kugenda nimba mu kanaka akagenda mu wundi muryango agashimayo umwigeme. Amaze gushimayo umwigeme barajana nk'inkwano ico bita inkwano yabana nico mwavuganye mba mwavuga ko inkwano izoba ari inka canke amafaranga bajana kimwe mu vyo mwavuganye ko ndabitabura. Ego Belge hari ico kongera ko ku nkwano ku vyo Merance yavuze? Ego murakoze cyane na jewe ndafise ico shobora kuvuga ku cerekeye ico inkwano isigura ku ruhande rwanje. Mu gihe umuvyeyi yibarutse umwana hama akagera gushika mu bigero novuga yuko ni nk'agashimwe umuryango w'umusore washimye uwo mwigeme utwara mu muryango w'umwigeme yashimye kugira ngo kumbure bazobane. Ndabigirwe ko sikiguzi nagashimwe kuko nta buroho cagura umuntu. Ego uvuze agashimwe hariho aho muri ubwo rukurikirane nyine bavuga bati haraba n'umunsi w'ivyo bita guciranira aho umusore ise wiwe abavyeyi biwe bagenda bagahura n'abavyeyi b'umukobwa bakavuga ati urya muntu duhayangana uko hanyuma bagaharira bibaye ngombwa iyo batagize aho bahuriza ugasanga nukubihagarika none wewe nawe ucivyita ngo agashimwe wumva muri ico gihe kaba kagira agashimwe cyane n'ikiguzi? Bo ndabishigikira cyane no vyemanga ivyo mvuze nkanabisubiramwo sikiguzi. Sikiguzi uravye umwana kuva kiri muto mbere sinovuga yanavutse n'ahaba akiri mu nda umwana kugira aboneke vraiment arazimvye. Hama nimba ari nk'uwiga canke ukora swati kumuvuza n'utundi tubezo twose ntiworonka ikintu ushobora kuriha abavyeyi b'umwigeme kugira ngo ushobore kumuronka ari muri leta canke igihe aba ari mw'uwo munsi. Nagashimwe ku vy'ukuri. Mbega Merance wewe ariko kuvuga ngo nagashimwe mbega uwo musore we yumviriye agashima kugira ngo mihajye hana ati ndayitwara we nagashima kuyihe?
burya umusore amaze kwiyumvira kwinjira mu rugo kwa kanaka akashima inkumi aba yamaze kugira umutima w'urukundo mugihe nawe amaze kugira umutima w'urukundo je gukunda vyibaza sinokwiyumvira yuko borinda kuvuga yuko bazojana gushimwa bonyene abo bana babiri nyamba bazovuga tuzofata umunsi twicane n'abavyeyi tuganire okucamwe bakaganira kuko urumva babize kuvuga urumva nyina w'umukobwa se w'umukobwa hanze kuvuga ati mwana wanje ntagira aho uzoja batanzaniye agashimwe ako uwo muntu avuze ngo agashimwe vyohava bibitubera intambara kuko jewe bashaka kumbwira agashimwe basanga sinda karose umugana ashaka kubakana n'uyo muntu none bizoca biherera ego nahagaze aho nyene berge agashimwe k'umuvyeyi yareze umukobwa mbega umuvyeyi we yareze umuhungu nta gashimwe kwiye mu bisanzwe hariho ico twokwita imigenzo y'igihugu hakaba na evolution ukuntu ibintu bigenda biratera imbere ego uko ibintu bihinduka rero mu bisanzwe naho haba evolution haragumaho n'ico twokwita culture rero muri culture ntaho biraboneka vyuko bavuga ati emwe n'uyu muhungu yadutumbereye n'ukuri natwe tubaha agakibanya rero naho hariho imigigwa hakabaho na evolution tuguma uevoliwa rero na culture y'aho hantu uri rero turavyumva ko mu minsi y'imuhero ngo hazoba ngo abantu ngo bakaja gukumuhuga kandi ivyo bitaraba no mu Burundi bwacu ku bwanje n'ukuri nta muhungu ahabwa ivyo bintu ngo nuko yagiye gucagura umukobwa mbega tubananije uno munsi inkwano irakwiye kuba urufatiro cyane cyane mu bintu byo gushinga umuryango ku buryo yitabonetse usanga umenga byohagarara merasi inkwano ni urufatiro kuri we sawa burya rero turabe n'umusore tugereye aho igihugu kigereye n'imigenzo inkwano ntiyarikwiye kuba urufatiro kuko ubuye turi mu gihe cy'uko twese atanuma akwiye kwicara mukwiye kurondera mwese kugira ngo mwubake urugo rero nk'ubu bishitse abavyeyi b'umukobwa bakaba intambamyi batarose iyo nkwano umwana ntaja kubaka bituma hazoca haba urukwegane rw'imiryango hakaba n'intambamyi mu miryango kuko hari igihe wa mwana w'umukobwa azoba yashimye wa muhungu agahitamo kugenda atasezeye umuvyeyi kandi umwana azogira intumbi yuko ntazosubira kubonana n'umuvyeyi kandi umuvyeyi nawe azogira ingwane zo kubona azosubira kubonana n'umwana bayage bahuze ariko mu gihe bitabaye intambamyi vyose bavyumvikanye bakabiyaga bizoryoha kuko umwana azobwira nyina ati burya rero umunsi uyu n'uyu uzofata wa rugendo niga aho kuyagira umuhungu we urumva azoba yavyiteguriye azoba abizi hama mwakire hama bukeye amurungika ati burya wasize abavyeyi indira ngene bameze uno munsi aca asubira inyuma agende kandi umunezero ushima ko ndagiye baza kunyakira sinza gushika ngo bandabere hasi banyita ikivume bazonyita umwana mu bandi mbega berge iyo umusore n'inkumi bamaze kuba bashimanye hanyuma bigashika iyo nkwano ikabura burundu ibintu vyo kubana usanga vyose bihagararira aho nyene ego murakoze kuri ico hariho akajambo ushizemo ngo kubura burundu inkwano irashobora kubura ugasanga umuntu ari ahantu ntiyishoboye afise amikoro make mugabo yageze mu gihe yashitse mu migera avuga ati uno munsi ndakeneye kubana n'uwundi muntu hanyuma inkwano yabuze bice biherera aho nyene ndagutahura ariko hariho ijambo bavuze ati ubuntu burihanga n'agateka karihanga ubusanzwe haba ku ruhande rw'umuhungu abantu bamaze kubana naho mwovuga ati tugire ikibabago turabona ubukene turabe ngo yabuze burundu nk'uko mwagacishijemo ejo umudamu uzomushikana muhira atangura bigutuka ati
nakare wewe nta n'ijambo ufise ejo niwabura n'akarasezo ugati niko wamye n'inkwano warayibuze nta n'iteka ugira canke umugabo mupfa akantu aca atangura gutuka ati wewe usa n'uwishoye nta kuntu wari kuzume ngo wariranze utanakowe. None ijambo ushatse kuvuga ku gateka kava mu nkwano? Je novuga ko uko nabivuze uko turi mu muco w'ikirundi naho tworara turevuriwe nimba iyo kitizo bitarahinduka igihugu baba barabihinduye ariko iwacu ko bitarahinduka navuze ko atari kiguzi byuko bibura burundu nimba umuntu atanze ibiri kiraje niyitonda afuma atanga duke muga kabagashimwe kitwiteka ibishishira kuko agateka karihabwa kabisubiye. Merasi wowe usanga inkwano ari uhava ubushinga nta ijambo ashatse kuvuga usanga riva mu nkwano wari urisanganye mu gukabura amafaranga canke ivyo vy'inka vyo gutanga iryo jambo ryo cari hera ngo niko bitaronse uko bisanzwe bimeze mu migenzo y'ikirundi abavyeyi bararyoherwa iyo bakosheje umwana iyo bariko baratamba bararyoherwa barabyina bagasubira ariko wewe ucuraba wewe uri umuhungu ugiye kubaka urwo rugo uri mushasha ugiye guhera kujya ku mufundi ahera inzu mu mushinge rero uciye ubitamo umutwe bacuvuga uti ko barya abavyeyi bambwiye ngo ndabikora uku reka ndabikora uku wewe umaze gusohoka kubaka urugo yaba abavyeyi bakubyara b'umuhungu usubira kubaraba b'abavyeyi babyara uwo mukobwa usubira kubaraba muba mugiye kubaho muri babiri atamuntu nimwarara ubusa nimwe muzoburara nimwambara impuzu zitameshe nimwe muzoziyambarira rero ni nico gihe nivyo ba intambamyi kandi ntuwo buri jambo ahubwo buri jambo mu gihe mutabanye neza ni hadi muvuze muti tweko bimeze uko reka twubake urugo rugume ubukene mukabusangira ubutunzi mukabusangira n'ibibona ego hanyuma ereke wewe uvuze yuko mu bisanzwe inkwano ijambo uti wacishizemo ibintu byo gucokorana hagati y'abubakanye nta zibana zidakomanya amahembe ariko ntivyoshika yuko umwana vyumvikanye mwebwe ko yavuze ikintu gikomeye cyane yavuze ati urugo ni babiri abo bandi bantu binjiramo usanga bidakenewe kenshi hari undi muntu yavuze ati kuwa gatandatu w'ubugeni usanga abantu bari nyuma yanyu ari benshi na cortege ikomeye cyane mugabo kwa Mungu musanga muri babiri mwenyene none ushira hamwe ubuzima bw'iwanyu mutiriwe muraraba biri abavyeyi babatege bati byogenda ukunuku hari icyo usanga byo bahomvya mwebwe mugiye gushinga ibyaha jewe ivyo kurugo ari babiri ndavyemera cyane kandi ndabizi nico gituma mvuze uko singomba yuko mwinjirira muri arigima yanje ivuga yuko umuntu aca ajana umuntu ngo yabuze burundu josuriye ndabisubiramo ico natanguye ni ca kindi ntibagusavye ibiguzi ntibakubwiye ngo genda ushore udutobo canke ngo genda uzane ukarasiyo mworiye ejo oya nagateka nagashishiro nta muntu azoja kubivugira muri sare ngo yaraye mwebwe urugo ubuzima buzoguma ari ubwa babiri ntibabatumye ngo genda muzane amatungo azobatunga ya myaka musigaje kubana ariko ishishiro ntimuribure agateka karihawe hariho abavyeyi bamwe bagihagaze kuri uriya mugenzi bakubwira ati icare hagenda gucire urya mukobwa wanje namureze ndamuzi no kumwigisha namwigishije hajya miliyoni 5 nk'akarorero akamucira nk'uko umenga ni wa wundi acira ibitungwa ku isoko wewe ivyo usanga hari ico bohindura ico no bivuga ko navuze icerekeranye na evolution hamwe na culture kubera nemera evolution nkemera na culture ndemera evolution yuko batoguma ibyo byo guciranira kuko umuntu nta kiguzi woronka umugura
nibatanga agashimwe ivyo by'abavyeyi wumva bavuga ngo prini ngo itabonetse ngo ndekera umwana ivyo jewe mbere ndogirwa ko manura abavyeyi bakimeze uko yuko ico babikosora. Ego ngaho turaza kuhashika kuza kuvugana akamo twobabwira kugira ngo hagira ibintu bimwe bimwe bahindura kugira ngo ntibabe intambamyizo z'abana babo mu bijanye no gushinga imiryango. Ariko uvuze agashimwe ni kuvuga n'umuhungu agiye ahantu akiyumvira akavuga ati narose agahene kamwe kandagatwara. Hanyuma abavyeyi b'umukobwa wewe usanga bose bavyemera uko nyene batiriwe baraca hirya no hino ngo yango muratuzimvye kuko n'ubundi haguma ingorane yuko ngo hava bidoga bakavuga ati kano kantu agahene niko bazanye ku mwana nk'uwo. Wewe usanga ari umusore nyene yogenda ahantu akiyumvira ati ndashishiriye agakimanyi kamwe ndakajanye. Hanyuma abavyeyi b'umukobwa bakaca bakoma amashi bati murakoze. Niko ushatse kubivuga? Ubwo buneka agatego gatoya ariko nawumva ndigobyo kubisanzwe. Hariho ibintu bamaze imisi bavuga yuko hagati y'umukobwa n'umuhungu bashobora kuvugana, kandi igice kintu navuze c'agateka nimba ubona agateka kawe gahabwa n'agahene kobera ku mugambi w'agahene. Ariko iteka nawe urarira tuba turi abantu bakuze, tuba turi abarundi, ubu di sosiyete wakuriyemo urahetse ukaraba ico kintu nawe kiguha iteka, kuko iteka si 20,000, iteka si 50,000 nawe bataba baguca naho coba igihumbi coba iteka. Oya sivyo ndiko ndavuga. Nimba wabona yuko iteka urihabwa n'igihumbi wowe ukomera, ariko ubona sosiyete. Ariko wewe iyo mvugo yawe utari byose yagumye ubwo ntushaka kuba babandi yemera ikintu atacemera. Oya iteka si igihumbi, iteka si 20,000. ubu di sosiyete wakuriyemo iteka icarico ntibakubwiye ngo genda ukokora udufaranga twose waronse, ariko nawe urabiraba uri umuntu akuze kamere. Ego merasi kubyiwawe hamwe umusore n'inkumi mubanye wamushimye hamwe ukibanira inkwano itatanzwe wewe gutwara iki? Yakubwiye wanje ukuntu ndabibona uno munsi, kandi ndibwira ko no mu buzima nzohava binashikira kuko sivyo ntego uno munsi. Burya jewe neza nzobwira umwigeme tubanye, ndamubaze none urankunda? Ati ndagukunda. Nawe ntazobireka kubivuga. Ndagukunda. Urashaka ko twubaka urugo? Ati ndabishaka. Twigiye. Sawa rero oya azonabona twigiye rero ko ushaka ko twubaka urugo. Dutegure gute imanza ziwacu? Wenyine ndamubwiye ntidutegure gute? Azoca ndabizi hinazotanga kuvuga, azotanga kumbwira ko nzojana inkwano. Ambwiye ko nzojana inkwano, nshaka namubaze ni mbega inkwano ushaka wewe ushaka ingana gute? Ndabizi azoca mbwira natazombwira amahera azombwira ati genda nawe yumvire iyo wozana. Uwo ni uzoba agize isoni zo kuvuga ngo bizane nk'amajana 5 cyangwa miliyoni. Sawa ikintu tuzogira ikiyago turi kumwe nawe sikindi. Ambwiye amafaranga cakambi y'inka ndamubwira neza ndamurika budget yiwanje ngene igana ngene burya jewe arakumva hava guhera ndafise inka ngo arakumva hava guhera yashaka ndafise inka ndafise impene none ndabigurisha nze kubuka. Avuze ati yego bigurisha nze uze ku tema zorarumba katatira ndakene kutubwira uzomuhevye zoba ndamuhevye. Yego kuko iyo nka niyo izovamo kazoza kiwacu kuko n'iryo shingiro. Yego uyu munsi nzoba afise ngira ngo tuduge kuzindi gato. Berije burya nubwo wagumye uvuga ngo agateka ngo si 20,000 ngo si 50,000 ukaguma umera nk'unyegeza ibintu. Jewe nkone ndakubaza ikibazo kimwe. Umusore n'inkumi babanye atankwano yatanzwe ingorane ni hehe? Mugabo akaba bikundaniye bya bindi wazana byo kuvuga ngo tukana ngo umwe akavuga ngo warishoye ubundi ngo ibintu mwe nabijyana bakayibakibanira bakabana neza ntibatukane bya bintu ntibabitukane. Ingorane ni hehe?
hariyo badatukanye hagati yabo urabona ko ukomeretse ngenda nasanira komeretse nkiri umwana sinibuka nico nabaye nuko ndabuze inkovu irakwibutsa ikintu kandi kirakubresa cyane mu mutima nubwo ukigwaye urugumu ariko urababara iyo nayiravye ukibuka utiyo iyi kabye yagenze uko shatse kuvuga iki murashobora kuba mubanye neza babavyeyi hariya bariyumvira ati ntacyo umuntu abivuzeko harya ivyiyumviro biravuga gusumba umuntu ukiyumvira uti nanega mwana nukuri canke mbere mwari baniye mukenye